akunda kuva ku kazi kure. Hari ukuntu Imana igenda intangaza rwose rwose, imvana mu bwiza ijana muri vile mu bundi bwiza. Haleluya. Aho navukiye sinenzi ko no kwicaye mu gisagara nka haba nkuko. Oya, ariko kubera Imana yo mu ijuru, kubera Imana sigenda umunyamuji. Haleluya. Imana niyo guhabwa icyubahiro, yampaye akazi mu kwezi kw'indwi. Akazi umushahara nahora kusanga waraduze, mu kundi kwezi baca baranduza, no ku kwezi barandugije. Ibinini gwawe byose naratangariye Imana cyane muri no minsi, muri ano mezi. Amasengesho muri kumukora hano ndayakira nkama, ndayakurikirana kuri YouTube, nkaca nizera ijambo ryavugiwe hano nubwo ntaba ndahari, rikaca rinkorera, nkaca ndaryambara mu buryo bugaragara. Haleluya. Sinanzi ko nanje narose urupapuro rutanga ubuhamya bwo kunyonga umuduga, ariko nanje Itwokomera Yesu amashi. icyo ni ikintu gikomeye Imana yankoreye. Mu rugo iwacu nta muntu anyonga umuduga ahari, ariko nije wa mbere ngomba kunyonga umuduga. Mu miryango bariho, ariko mu rugo iwacu nije ngomba mbu wa mbere nyonga umuduga. Ndabishima Imana yo mu ijuru ikomeze kubahezagira, duhezagirane. Shima Imana ko iri kizigama korale kandi iri kirayizamura. Kuri uno mwanya nije ndayihagarariye, ariko ntituri kumwe hafi. Ndashimira Imana ko muri ko muratera muje imbere, kandi ngira nti courage, ndabakunda cyane. Yesu abahezagire. Amen. Kaduhere kuri bariya bafise ababebe mwe mwihangane namwe muzobaruka kugira ngo bicane. Ndashimira Imana, hari umumama twara tuzana ahantu gusenga. Imana yaramuhaye ikibondo, yari imaze iminsi ine kwa muganga, ariko ndazana atanga umutwaro. Imana irabikora, ntihabwa ishimwe n'icubahiro. Dukomere Yesu amashi yamugiriye neza. Nongeye gushimira n'abadufashe gusenga. Yesu abahezagiye. Amen. Amashi menshi kuri Yesu agira neza, yamurinze gucibwa ukuguru. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Kama nanje ntambwe gushimira Imana yanyemereye ko mbaha uyu munsi. Nijo naraye ngwaye ndemvye gose. Sinenzi ko bikunda ko nza gusenga, ariko Imana yavyemeye mba hano nibihere gucubahiro. Ikindi nshimira Imana mwindwi nari mfise ideni rinduhishije cane ridemereye. Imana yararirishe nimuyikomera amashi. Amashi menshi kuri Yesu yamugiriye neza. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Amen. Chambere shimye nuko Imana yavyemeye ko nza gusenga uno munsi ngakwa Mungu. Hanyuma ikindi shima Imana mu misi yeze guhera mu kwezi kwa gatandatu nagize ibigeragezo ndinjira mu madeni. Bavuze amadeni n'amadeni n'apana tudeni. Mugabo nabonye Imana indungikira umuntu kandi yari heje kubimbwira tanu kwezi guheze. Ariko icyantangaje nuko tumenyereye ariko Imana ivuga ugasanga ni ibintu bifashika. Ariko haje Imana yandungikiye umuntu. Imana ibafashe namwe ibarungikira. Ego nukuri turabakiriye abo barakiriye. Yaje umuntu ukuri. Bona nukuri biraje byose biraheze no munsi. Nabari batanguye kuza barantagaza. Bahise bamaramara no bahise baceceka. Imana ishireka amagufuri ku minwa. Imana iyo hageze kwikora rero miraba ngo nikangwa ngo nakarabaye canke gute. Bona ibintu biza gutyo nyene. Nukuri nanje ndabaha no munsi Imana ibahe kwishura amadeni. Kandi Imana itanga igihe cyayo kigeze ataciye isaba. Amen. Amen. Amashi menshi kuri Yesu. Reka dusubire iyo twapfuye. Abandi menga amashafise tubaraga kubaga. Nditegereje neza. Tubaraga menga cyane. Haleluya. Nanje magaze ngashima Imana ukuntu yandinze urupfu.
dukomere imana amashyi yamugiriye neza. abumvise gushima kwanje imana ibahezagire. Amashyi menshi kuri Yesu yamurinze katurinda ibiriyo. Yesu nashimwe. Amen. Ninanje ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Kandi ndabagumbiriye cyane mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Nanje ndashima Imana ku munsi wa gatanu. Umwana yagiye ku ishure baca baramundungikira. Yaramaze imisi agwaye ariko nca ndabona ko bibaburije ko ndamujana kwa muganga. Nca namujana kwa muganga, ashitse kwa muganga baranyandikira examen nja kugirisha hariya kwijabe. Nca ndagenda baca basanga ntacagwaye. Rero ndashima Imana iyo ngwara bari bavuze ko atayo basanze afise. Hama ikindi nshima Imana nuko kuwo munsi wa gatanu sinari niriwe imuhira kubera nari niwaho kwa muganga. Hama nshitsi muhira tasanga surprise y'Imana imuhira. Hama kandi ndashima no ku munsi wa gatandatu gitangaza Imana yankoreye. Yesu nashima. Amashyi menshi kuri Yesu yamugiriraga surprise. haleluya. Amen. Nanjye ndashimiye Imana kuba mpagaze hano ubwa mbere, ariko nshimiye Imana ko yampaye agakiza muri repentance. Amashyi menshi kuri Yesu. Agakiza karakaba. Nari maze iminsi mfise ibyo gushimira Imana mugabo umutima ukaguma umbarira ko ntoza gushima. Kuwa kane nagize isanganya nafashe urugendo nduga ruguru, hanyuma dufashe imoto nyene nerekeza muhira. Twashitse ahantu tugonga inka twara abantu batatu n'umumotari tugonze inka iyo nyene amaguru aracika, ariko twebwe abo iyo moto yari ihetse twese twababaye ukuguru n'ukuboko. Muga nari maze iminsi mfise ibitero mu maguru, numva ukuguru kw'iburyo kundya sinamenye igituma. Ariko nkiva hasi numvise ijwi rimbarira ati none ko wanse gushima ntubona ko wari upfuye udashimye? None munsi nagumye nigana n'iryo jwi ariko birangiye ndaritsinze. Imana ishimwe. Amashyi ku mwami Yesu. Ico naco nari gushimira Imana. Mu kwezi k'umunani twaraje ngaha mwongere sinzi kwa nyibuka nazananye n'umudamu n'abana batatu. Fise ikibazo kimbakiye ku mutima kuko umudamu yari yavuye ruguru agwaye vyaranse kandi yibungenza. Amaze gushika ngaha ndavuga nti ngo tugende ku mwungere wa repentance hanyuma adusengere. Yaradusengeye vraiment arambarira yuko sinabona icepfo ca ruguru. Je nari nsanzwe ndandaza ibirato, nari nsigaranye ibirato bibiri kandi mpanze inzu Bujumbura baziga kurya ku munsi. Muga nkavuga nti iyo bigana hose Imana ya repentance nize ndazi bitazomara amazi, reka tugende badusengere. Dukomerese amashyi nukuragira neza. Nukuri twaraje ngaha umwungere araturambika ko ibiganza aratubwira ko n'umudamu azokwibaruka neza. Kuva je mfise abana bane, abana batatu bose umudamu inda zose yazitwara amaze imisi 5 kwa muganga. No kuvuga kugira ngo yibaruke bamanza kumutera inshinge nyinshi zibise nanamaze no kwihebura. Mugabo kukanyuma nterereje amasengesho abansengera barambara ati turabonye Imana ibikoze ari ibintu vyirukanye. Rero nca mbona ko vyari bitero by'abadayimoni byashaka yuko abo bana ntabaronka. None rero Imana kuva mwabo bana batatu bose ugira kane niwe naraye ndose ku buryo bw'agatangaza. Haleluya. Umudamu wanje yibarutse nk'umuheburayo kazi. Amen. Ego none rero ndashimiye Imana ko ntapfuye nkiriho, yumve ko ndayishimiye kuko ivyiza kuva maze gushika muri repentance ndakwije umwaka n'amezi 8. Nukuri nahashize ataco mfise, ariko vraiment ubu ndumva ko mu mutima wanje ntekanye vraiment birenze. Iryo ni itanguriro ryo guhezagirwa no kuroranirwa. Ego ndashimiye Imana cyane. Amashyi kuri Yesu agira neza. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Jewe ndashima Imana yadinze kuba imfuvyi. Mama yaragwaye agwarira ruguru araja kwa muganga biranka, arivuza biranka duca tumuzana ino. Tumutwaye kwa muganga baramutora ingwara, haheze imisi 2 amaso acarahuma, hamwe umuntu amutamika adashobora no kwitamika atabona ikintu na kimwe. Nukuri naratanze umutwaro ngaha, narabwiye Jide ndamuha izina ryiwe aramusengera. Nukuri yaramusengeye, nanje ndamurambika kw'ibiganza, ndamurambitse kw'ibiganza, ivyari muri we byose bica biduga muri jewe. Biranja vyaduganye mu kuboko kw'ibubafu bica bikwira amaboko yose, bica bija umubiri wose. Nukuri naraje baransengeye byose birahera, na mama yarakize, naje ubu narakize. Nukuri ndashimira Imana yo Amashyi kuri Yesu. twese
amena muze muraza kuruguru cyamufatwa yesu ashimwe amen nanjye ikintu nshaka gushima imana ni ikintu nari maranye imyaka myinshi kigiye kurangira ubu muri uyu mwaka njyewe nari mfite igisata ngendana bivuga ngo ibihe by'abakobwa ni ukuvuga ngo hari ukuntu byangenderaga yizoka tugendana mu nda yaravamo igashaka guturumbuka ngo igire nyine ivemo nayo ntabwo bikundaga yazirana n'ibintu binyerera nuko iyo ndabigiyemo saa 11 nabazi ko ngoma induru kuko yatishaka kuvamo iyindi saa 11 ya mu gitondo uko nyine bakambaza se kuko iwamba uri gukoma induru nkaceceka niwe ni mudakomeye mu mutwe nkakawuka ndabigenda nuko ubwo baganga bari barananiwe hari umuganga yigeze kumbwira ngo iyi miti nkwandikiye nubona yabyanze ntuzagaruke ndakwirukanye ndavuga none ko bari kunyirukana ubu naho ndajahera nuko gihe kimwe sizi ukuntu byagenze aha ntaho nari mazi nabonye Diacre Olivier mu muhiri wacu ntabwo nari muzi yazananye n'umuvandimwe wanjye namumenyeye muhira aravuga ibintu numva biraryoshe noneho mpita nkurikira nza kureba uwo mubyeyi ndabimubwira ubwo rero hazaga iyo ndabirimo yasukamo urusenda sataniya nkabaga urusenda nkabaga we nkumva nasara neza cyangwa bigafata mekenya amakara ibintu nk'ibyo nyine uri kubona bifata abantu batwite ibintu bikabona ibintu ntibigira ndi kumubwira gutyo afata ya nzoka ahantu yashakaga guturumbuka iyo ndabirimo niho yafashe afata no ku kuguru ko rwaracikaga ni ukuvuga niyo ndabirimo sinicara nicaye na shambura umwuka mfasha ndabimubwira ngo nyongere umwuka kubera nta mwuka njyangiraga iyo ndabirimo arasenga ibyo byose yaba urusenda yaba kubura umwuka ubu ndawugiraga sataniya yaratsinze na mwene wabo baratsinzwe none rero abantu mu Misiri nayo yaje Imana ibahezagire cyane amena amashi menshi kuri Yesu no kuri Yesu ibaze kujya amakara akunda kujya abantu bafise numva ko cyari gitero amen nanje mpagaze nganshimira imana yari pantase niyo umuvyeyi wacu umuvyeyi nigeze kumuzanira umutwaro ndawumuzana ariko ntabyibuka ndabizi no kuri navyo nanje ntabyo wibuka uko narawukuzaniye nari mfise umutwaro unzengereje nari mfise ikibanza kuko ndumudandaji ndadandaza kabisa imana yarampaye amavuta yo kugwego go hejuru amen ariko nimwokomera imana amashi cyangwa amavuta yo kugwego hejuru yo kudandaza namwe yabahe amen 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 nukuri ico gihe nta kibanza nari mfise kibanza nukuri nabona umenga nta nzira nari ndagipanze ariko ndamuzaniye umutwaro aransengera ansengeye nari mu kabanza gatoya nukuri imana yo mwijuru akinsengera gusa mwararose umuvyeyi mwiza nukuri amen abanyamusaga mukwiye kwishima mu izina rya Yesu mukwiye kwishima mutera impundu muri musaga bamenye ko neza nukuri mwarose umuvyeyi ari mw'Imana mu izina rya Yesu akinsengera umviriza ikibanza cyame nabwiye ngo mana iki kibanza ndagipanze ariko ko umuvyeyi yansengeye ndagomba iki kibanzo kimwe nta mafaranga nari mfise bene cyo ko banyaka miliyoni 5 ndavuga ngo mana jewe ibyo nasabye kukigura miliyoni 3 imana yayimpaye uko nyene amen cyo kibanza cya mbere ndakigura nongera shirako n'ikindi imana yacabwe cyubahiro naco nyene sinakirengeje miliyoni 3 naco nyene ndakigura miliyoni 3 haleluya nukuri ndashimye imana ndayishimye imana yo mwijuru
n'ubu ndagarutse muri repantance ku Musaga. Repantance ya Musaga je nzoyikorera mu izina rya Yesu. Amen. Njewe nzoyikorera naho ndi hariya mu Ruziba muganga sinzohibagira mu izina rya Yesu. Amen. Aha nzoguma ndaharone Imana yambujije amahoro irambwa ngo genda ku Musaga. Najere ku Musaga. Naje imvura irikiragwa ndavuga ati jewe ndashika ku Musaga Imana yacabwa icubahiro. Rero Imana yumve, Imana y'umuvyeyi ndayishimiye mu izina rya Yesu. Ndayishimiye kubyo nayisavye yarabinkoreye. Kandi ndazi nibindi uyu munsi irabinkorera. Imana yacu yahabwa icubahiro. Murakoze mwe muvise gushima kwa. Amashimeshi